urumva je umwidondoro wanje ndishogwe ry'Imana Josiane navuye mu kigo kwa Vianney Intimate Company via hama nshitsino ndaja ku kazi ndahamara indwi zibiri haro abahungu batatu n'umumama yambare uwo mumama yara abahungu biwe yabonye ko bonyifuza nagiye mbona anshira kuri ofisi atakintu mvuze canke nkoze atani kosa na rimwe nkoze acaranjana kuri ofisi anjanye kuri ofisi rero nyambara yirindira ati abahungu biwe bonkubagura yatanguye kunyiminga indwi yose irahera atangaburira ngize mvuga ati ngaburire acaranjana kuri ofisi maze gushika kuri ofisi bambwira ngo bazompa akazi ariko ko kazi ntako mbona bamaze kumpakanira ngo nta kazi kahari kuko turi abantu benshi hari umupapa akora ku kigo yambwiye ati ni kuri nta kazi kahari ndiko ndaraba mvume ndagutaburiza itike wisubirire mu Burundi ariko amaze hafi nk'indwi zitatu bimbwiye nta kintu na kimwe arabimpaka inyishu rero jewe nifuza gutaha nukuri hamwe mwobimfashamwe mwamukoze nkataha uwo niwo mwidondoro wanje nifuza ko notaha nta kindi kintu kuko nagwaye nahamererewe nabi nta n'indya zihari tuzicapati n'icayi tugaca tugumuko kuko turi abantu benshi n'ibihugu bitandatu nije ndi umurundi ndi umwe nije ndahari ndi umurundi ndi umwe nukuri mwamukoze hamwe notaha kabisa. Yarakiva niho yaragisafira n'uyu w'agasakoshi gatukura ari imbere aha naho iyi ya mbere naguhaye n'ubu uye niko ameze hama hariho umuntu agwariye no muri Saudiya araremvye inabuja wiwe yamaze gushika mu nzu we yaciye amutwara amota ku yindi office amotaye ku yindi office none aragwariyeyo araremvye nje amuhereza ibyiwe byose acamuta ku office atamukuyeko rero urumva ariko asaba gutaha araremvye no kuri amerewe nabi nukuri mwabamukoze cane ntego nukuri ndondera ahantu cyane ukuri wowe ukoze kuko ndagwaye no kuremba ndaremvye ego ndonderera aho cyane ukuri mwabamukoze ego mwamukoze n'ibintu kuri ndagwaye kuva mu gatondo sindavyuka ndagwaye ndaremvye. Wewe umutabariza witwa nde? Ndiho ndagufata amajwi. Ngenda mutabariza nitwa Nishimwe Constance. Muri kumwe muri Saudiya? Ego. Yitwa nde nawe? Biraba kuri zodiyo nakurungikiye ziwe z'umwidondoro yakurungikiye. Bazima nawe ntawe uzi kweri. Okay sawa. Ubwo amazina yumvikanye muri audio. Hanyuma iyo safirishijwe n'ikigo bita gute? Ikigo byose yabivuze muri rya audio ngo kirongowe n'umuntu yitwa Vianney. Gyari. Byose yabivuze muri audio. Ari hehe? Ari no muri Saudiya kuri office. Amaze igihe kingana iki? Byose yabivuze muri audio. Namwe muzoze mudufasha kugira ngo ivyo yavuze mugerageze kuba mwavyumvirije none ntavyumvirije wewe. Oya je navyo numvirije bikeya gusa ariko byose nabimubwiye ati navuga umwidondoro w'ikigo n'amezi amazino kuko je mpora nkurikirana ibiganiro byawe ti byose abivuge hama bimpe ndabimushikiriza. None ko umpaye ama audio hanyuma ukabutana yumvirije nta audio nimwe irimo ifise iminota 2 imwe ifise amasegonda 23 iyindi amasegonda umunota n'amasegonda 43 hanyuma nkana kubaza ntunyishure ubona abantu bose mugiye mukora nkuko mukora mubigira gutyo jewe ni je no nshobora kuvyumviriza byose. Okay reka ndamusabe yongera avuga iyindi audio basiri byose haje ndazi ikintu ndi gituma ndakubwira bino bintu
ni kubera iki uhereye ku kiganiro nkora ntimucumviriza na audio umugenzi aguhaye kugira ngo umutabarize ukamutabariza utayumvirije uriko uranyumva uriko uranyumva iri ni ikosa nakubwiye ko niko ndafata amajwi mba ngomba guhe n'ikigwa abandi wowe nimba umuntu agutumye mu vy'ukuri tugomba kumutabariza twese jewe nawe tukaja hamwe sivyo we banza wumvirize vyibuze ivyo yatabaje we nimba wumvise avuze ibintu ibidakwiye ivyo je nsaba unamwondera ubwenge tisubira uvuga ibi aha niho tuzofashanya mu gutabariza abantu bari mu ngorane tukabatabarira hamwe twese hamwe mugabo ibaze ko umuntu mubwiye ngo tabaza kwa Daniel Mugisha agaca guha audio ntunazumvirize ugashundugikira uko nyene nakubaza ati yitwa nde ntumumbarire kandi urazi uwo muntu dushaka kumutabara kuko uvuze ko ata telefone afise alright sikuvuze none ibaze umuntu uzi ko ata telefone afise wamuserukiye mugo ntuzi n'ibimuranga ntuzi cyo cyamurungitse okay ntunabizi basi mugabo n'ivyo yaguhaye ntuvyumvirize vraiment Daniel umva ntabwo kweri ihangane reka nihangano banje kusubiza je nta kibazo aha niko nagushwanirega kugira ngo muhakurikirwa nimba umuntu agutumye navyumvise kuri kurankarira ahubwo reka ntori karamu nandike byose uvyo urambaza nze ndabisoma ku gapapuro nce ndakubwira oya jewe ubu ngongere nkoreshe zina audio ziwe abantu baravyumva nta kibazo sivyo edaye bavyumvise audio zarenganye ego no kuruzogukoza ico bisaba ngo iki rero icyo nshatse gukumvisha n'igiki nuko mwebwe murabanebwe niyo mpamvu munarenganywa ibaze nk'umuntu audio vraiment nta n'iminota ibiri irimo iyo umugenzi wagowe ukamutabariza utumvirije n'ingorane afise ivyo birumvikana egome telefone siguyiwe kandi nawene n'abayisaba ntibasangiye ururimi urumva bayimuha umwanya umviriza dada erega nta kosa ririmwo kuri kuba ko audio yavuyiwe mugabo je nakoje gusa yavuze ngo iki wowe ikosa ndiko ndakwagiriza niri ni kubera ko utashoboye gufata audio yaguhaye ngo yumvirize hanyuma nabwira ati burya rero ari akantu utavuze gashiremo kuri kuratira telefone gashiremo kugira ngo Mugisha tumuhe ibikwiye umviriza yego ikibazo gihari jewe nanje haye ndiko nkoresha umwanya nanje akabusha hondi ntibakama mu mwanya bazoba bagakaze niyo mpamvu nakoresheje umwanya tireka bagakate nahejeje kubigushikiriza urakoze nico kibazo gihari sawa reka rero yego naba telefone yatiye nta kuntu twosha tukamurondera ku bunyene kora katiye jewe wozimpa ubunyene rushira mu telefone ko ntazo wampaye okay reka ndazisabe nimero yaciyeko uzimanje no mu telefone ubunyene agiye usanga agifise iyo telefone nka tuvugana yego reka ndazisabe nkupe yego me nta ngorane murakoze kandi sawa ana urakoze okay hanyuma impamvu nkora bino ni kugira ndabigishe ntabwo ndabanka mbo sinovuga ego sindi mwiza mugabo nimba hari umuntu agerageza gutsinda ikintu bita amarangamutima ni jewe kuko ufasha abantu batandukanye udatsinze amarangamutima ntiwo bishobora je gusama ngomvye ngaha kugira nitangire ikigwa mu bantu batabaza okay Vianney wewe turazinanye ubwo yumvise ko umukobwa wewe hano ari mu byago rero kubera ko nama ndabibahaye inbox n'ubundi ntibabikemure nzo ndabibahera ngaha ku rubuga babibonereho hanyuma bace baza barabikemura ikindi novuga ko iyi ni intango nta byinshi ngomba gutangaza ariko mu nyuma ndaza kuza ntangaze byinshi reka mbanze mvugana n'uyu muntu kwanza ku telefone tabara umuntu wanyu musabire ibyo akeneye audio mwazumvise